Hello, mwaramutse. Sinkuza kuvuga cyane ku ntambara yo muri Congo, nibaza ko ntazi ndayizi uravye hejuru mugabo ntabwo sindayikurikirana urusoro kurundi zitiwere. Mugabo ndabona muri iyi minsi hasubiye harashuha ivyo ndosoma kuri social media. Ubona ko abarundi dukunda gufata impande niyo hari match. Nibutse kwanza nari nko muri sepa muri inferieur antuka haba intambara ya Iraq na Iran canke Saddam Hussein na Amerika, je ne me souviens plus. Ugasanga ku ntambara iri kubera muri Moyen-Orient, turi abanyeshuri bo muri 9e 10e tutari n'ivyo ari byo, turafashe uruhande rucanke ruriya kumva ntatahura neza igituma umuntu yagushigira Saddam Hussein canke Bush ari mu mwaka w'icenda ku ishuri yo muri intérieur. Muri Congo naho ndabona umenga ni imigwi ibiri, bamwe Bunagana tombe, Bunagana ngira ni mu Rwanda, Kamanyora tombe, Bulungila tombe, Uvira tombe, burya village bwo muri Congo nta nubwo nzi. Speaking of village, nabonye Uvira mbona ahantu mu Kavumi ngo ntihajya niba baragikaburimbe. Nibuka ndayuhurume Imana mwakire mu bwami bwayo, yahora akorera BBC umujurnaliste w'umurundi nkiri mutoyi kubona mu adolescent. Niwe yakora reportage muri Afrika, yakakora reportage kuri ku ngwano y'ikiraba muri Liberia igihe Charles Taylor yari karagwana. Aravuga ati igihugu cyose ibintu byose biri ku itapi, ati je ne sais plus qui se bat et pourquoi ils se battent, ati sinzi abantu bagwana nico bari koragwanira. Avuga abantu bagwana kuvuga abantu benshi bari barapfuye, abana b'abasore babacisa amaboko n'amaguru, ati none abasigaye bagwana bava hehe, hanyuma bari kugwana iki ko mbona isi bagize umunyota. Rero none aho Uvira abantu bari kugwanira iki? Anyway, iyo ni joke kameme, isi igihugu Suisse ama building ni rujya rusinyene bagwanira, nuko cyane muri Congo hari mu butare. Mwaje kikuntangaza ndi kubona abantu b'abajene n'abandi bantu bari cheering, sinzi cheering tuvuge bashindutse cheerleaders. Iyo bari kubakina umupira urabona abantu bari ku ruhande bari koravuga igipiko kimwe, dribble kiringiye, igoro. Ukabona abantu mengana umupira w'amaguru bariko bara cheering, bariko baravyinira kujya sinzi abantu mukunda umupira uza wumva ngo Arsenal twabapitse ngo Manchester ngo jo muzotubona ngo PSG muzoturabe ko tuzoja kuri stade twarakubise ibitego. Ukumva umengana umupira w'amaguru ntibamenye ko harimo amaraso y'abantu ari karava, abantu bariko barahunga, abagore bariko barabakwa, barabavioler. Bakumva nyine umenga ni joke, ni ibintu biryoshe ko banakaba bapitse nubwo bashira mu bansi bawe. Iyo intambara ibaye harimo abantu benshi wanashaka batari no mu ntambara binzira karengane, usanga bariko barahagorerwa. Sinuva umuntu usanga ari karakoma amashi ngo hajya bahapitse. Ahantu hose bumva habaye ingwano, habatombe hatabatombe, hajya mu yuriya, harimo abantu benshi bapfa. C'est grave, nta muntu sinuva gituma abarundi mvuga abantu ko ariho nkora ama video menshi kumena nyarwanda ko bameze, usanga bariko baravyina ngo twapiguye. I don't understand ko kuntu ko abantu baryoherwa n'intambara. C'est trop grave, nibaza ko twamaze kuba abantu b'ibitimbe b'ibikoko atakintu tucera. Iyindi paradoxe hariko amakoro idoha, hariko amakoro muri Amerika. Sinzi na amakoro ahahurira nuko avuga ku bintu bitandukanye canke ko yose avuga ku intambara yo muri Est ya Congo. Mu gihe abantu bariko barumvikana kubera kibaguma bapigana kandi wumva bifise sense iyihe. Nibaza ko ubu bari bafite abantu bafite terezi hagije, Congo irafise ubwatsi butari buto, M23 ya AFC nibaza ko bifise agace katari gato. Je numva abantu de bonne foi bari bakwiye kuhagarara aho bageze, bagakantona, bakabanza bakumvikana, bakaraba ibintu bitera bija, hagoma bongera impfuku zindi. I don't understand. Antuka aho muri region yiwacu turavise umugera w'intambara, turafise umugera w'urupfu, ku buryo je personnellement nayo masezerano bavuga ndabona ko atakina azovamwo, kuba amasezerano abantu bafise bonne foi kandi abantu novuga ko abanyotewe amahoro atari abantu bari belliqueux nkuko ko muri region yiwacu. I don't know, muzamumpinyuza mugabo imyaka 30 iraheze. Umuntu kwanza bakwa imyaka irenga 30 ufasha ka region yose, mugabo muri Congo kuva 96 kiri kuri 30 akajya karere karimo akaduruvayo
bon je nuvumenga birababaje cyane ariko ndashaka kuvuga ukuntu abantu usanga bariko baravyina bukiri kintangaza ego Buvira nivyo hegereye Uburundi, hegereye Bujumbura, hegereye iki mugabo ni muri Kongo ntabwo ari mu Burundi. Ese n'ukuntu abantu usanga bafise acharnement idasanzwe ku Buvira, bon ndazi muravuga ibintu vya region géopolitique bla 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 karere, ariko neza ko keshi ari acharnement irenze kubera jewe nkura kuri ba Mobutu nabagaza ku ruhande rw'iwacu nubwo abo ba president babiri batari bashamiraniye nta kintu Buvira canke Kongo yari itumariye usije kumbura abantu bari ku mupaka bashobora kuguma beshanje ibidandazwa n'ibindi kumbura abantu bakaja gukora ubuzi hirya no hino. Ivyo ndumva ko ari byo kumbure abantu bazofata Buvira canke bazohagumya bo kumvikana n'abari mu Burundi okazu ari faction ziri oppose bakumvikana umupaka mu bawuguruye. Bo ego hamwe kibazo cha security cyuko kumbure amarebero yashobora kuja kwiforoma hirya no hino mugabo ivyo nabyo numva ko vyamye kuva kuri ba Murere mwibuke ba Mayi Murere etc. Nanumva ngo baronka formation muri Kongo ni dynamic yamye hari ku buryo bigoye kuvuga ngo uzoyivanaho ko ubu nibwo cyo ufata Buvira kitse ubundi bufashe buti bon abakoro badutwaye Buvira badutwara sipacha kirgihugu nindi badutwara Goma reka tuje kuyirekipera aho sava no baja mu mugongo. Okay, ndibaza ko yo wari suicide mission ko ataco yovamo mugabo sinumva iyi acharnement yuko abantu baryoherwa ngo nakaba mupitse ngo hahameze ukumumenga intambara n'umupira w'amaguru kumumenga intambara nta bantu bariko barapfa ni game bose nza bari kuri tele naho ko babona ari game je no sais pas sindaba mu rugamba ngo numvirize ingene bimeze baguteye urusoro ukaguca hejuru ko canke ruguciye mu kuguru je no sais pas ariko je mbona umenga abantu biwacu baraceringa intambara cyane birenze ubwoba ku buryo bibaza ati none aba bantu amahoro yabo yoboneka gute kuko umuntu w'amahoro n'umuntu afanza agira impuhwe z'umuntu yapfuye umuntu atavango n'uwi wacu kandi bivyo iwacu tuvuga nk'abantu kinababaje cyane umva abantu biyita ngo naba africanist panafricanist ko cendo mu panafrica ngo abanyafrika wagira kantu uvuze ngo nabazungu ngo bazungu muga yumve umuntu yapfuye imurenge umuntu yapfuye Buvira w'umwirabure mwene wacu ngo piga sana ngo wapige gosi ngo wapige kumva bifite sense wumva bifite sense yihe yuko wewe uvuga kuri mu panafricaniste ko wanka abazungu ko abirabure tweho turi beza turi beranda ko yataba abazungu Afrika ibiri nirvana mugabo kumva yuko abanyafrika bandi arabo kwicwa. It doesn't make sense. It does not make sense. Kandi wavumbwira ngo nongo nabo bariko baragwana ndazi harimo abantu ngaho baryoherwa hapfuye abantu nubwo ho hapfuye abasivile ibyo twe kubibeshana abarundi ndabazi. Make that make sense to me, you know? Umuntu apfuye nta muntu umwe yunguka isi yose bihomvye abavye babahomvye akarere kabagahomvye igihugu kibagihomvye kubera iki dushira imbere intambara? Why? Ndazi ko abarundi turi abantu nyene b'intambara kuva na kera uravye n'amazina yacu usanga ari amazina y'ubuhizi n'indirimbo yacu ya independence cyangwa hymne nationale ni cengi ko kijomu umva nyene ari impaka nyinshi waragwanye ntiwagwaye kibazo man kuko uzorabe nka hymne ya South Africa kozi sikereri Africa nibaza na Tanzania God bless Africa Mungu muyibariki Africa za UK kumbura France nao n'abakombate intambara intuzo yabo n'intambara gawe ibihugu nk'ivy'abongereza it's God bless this God bless that ni ikintu c'amahoro cituze ariko twebwe n'ubuhizi gusa
size ko wakikora uvyaye n'umwana wawe w'umuhungu wawe ngo wavyaye umusirikare, ntabwo wavyara umudoktere, ntabwo wavyara umu engineer, ntabwo wavyara umu astronaute, reka da, uwo muco kintu wavyaye n'umusirikare. Urumva, urabona abana b'inkonda ngo ni bisu vy'inkona, ngo igihugu nikigwanira kiragwanirwa. Why umwana ba endoctrine gutyo gihugu kiragwanirwa? Ibihugu byo gwanirwa byaraheze, abantu barumvikana, abantu bagomba bevuriwa tuva ku ma primate tuba mu bantu bari civilisé. Donc je ne sais pas, ku karere kacu karababaje cyane en principe, c'est pas, ya muge musi mwiza, bye bye.